Ndasubiriye kuramutsa abakunzi bacu ku kimenyeshamakuru Kibonobono Media. Uwo wese yumva ururimi rw'ikirundi ari ku mugabane wari wose wo kw'isi, bene wacu abaruya muri Kenya, bafumbira muri Uganda, abaha n'abahangaza, abanyamurenge muri Kongo, eka n'abarundi mwese. Kaze twongere tuganire ku bijanye n'umugambi wo kurima igiterwa c'ikibonobono mu Burundi. Jewe ndiko ndabashikiriza bino biganiro, nitwa David Tuyisabe canke Kibonobono gushika ubu. Hanyuma ndashimira abankurikirana, ndashimira abagira commentaire, ndashimira abasangiza ibi biganiro abandi, ndashimira ndetse n'abumva ivyo turiko turababwira bagaheza bakaza bakifatanya natwe. Maze imisi nkora ndi jenyene atabamenyesha makuru turi kumwe, kubera ko mfise ivyo nshaka gusigura. Aha rero mwonkundira nongere ndabibutse ko hariho ibiganiro bibiri twaheruka gukora, igice ca mbere n'igice ca kabiri. Ko turavugana ku bijanye n'ukugene abarundi twoja hamwe kugira ngo dukemure ikibazo c'ihona ry'imbuto kama kizohava kituzanira izindi ngorane zikomeye cane zijanye no kubura abantu bakomeye mu buryo novuga bw'amagara, mu vyiyumviro canke mu mitekerereze, mu bwenge, eka no mu nkomezi. Rero ivyo biganiro mushobora kubiraba ahanyene kuri Kibonobono Media, mukabirondera mukavyumviriza, kumbure birashobora kugira ico bibafashije canke mukagira ico mubivuzeko. Uyu munsi rero ngarutse kubereka ibijanye n'uyu mugambi turiko turakora, ndabereke inkomezi zawo aho ziri. Nkuko nkunda kubivuga, je navukiye mu ntara ya Rumonge. Hari iwacu rero hariyo ibigazi, bararima cane ibigazi, kandi vy'ukuri ufise ikigazi uba ufise zahabu, dufatiye ku buzima bw'abanyarumonge. Kandi si mu Rumonge honyene, no mu gice ca Makamba na gice ca Bujumbura, iyi kenshi bita Rirare, co kimwe na Bubanza. Hariho n'ikindi gice ca Ruyigi hariya werekeza za Gisuru, co kimwe na Cendajuru. Narumvise ko menga uba batanguye gutera ibigazi. Ufise ikigazi rero aba afise amafaranga. Ariko muri uku kwerekana inkomezi z'uyu mugambi, reka mu nkundire nkoreshe ikigazi. Ikigazi vy'ukuri ni ikintu c'akamaro kanini cane, turavye ukugene nko mu Burundi dukoresha amavuta ava mu kigazi, tugakoresha ayo twita amamesa, tugakoresha amavuta ava mu mise. Kenshi dukunda kuyakoresha mu gukora amasabune, zisabune dukoresha. Hanyuma ikigazi turakoresha n'ibindi biva kuri ico, ari amababi yavyo turayakoramo imikubuzo n'ibindi. Tuje rero ku giti iki naco ikibonobono, twerekane naco akamaro kaco. Bavuga yuko gishobora kwera mu kiringo c'imyaka 4 canke 5, ariko kandi iyo utagifashe neza kirashobora kumara imyaka 8, 7, 6, 8 gutyo ata kintu kiraguha. Ariko mu gihe wabirimye neza ni imyaka 4, 5. Ariko vy'ukuri ikibonobono nkuko twatanguye tubivuga, ubu turafise ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ivyo, kuko twatanguye tubivuga mu mwaka uheze. Hariho abumvise akamo baca bararima. Twarababwiye ko cerera amezi 5 ahantu hashushe, amezi 6 ahantu hakanye. Ubu rero turafise intahe z'abantu batwandikira, badufotorera ikibonobono barimye imirima, bakatubwira ati kumva ivyo batubwiye ntibatubeshe,
ivyo mwatubwiye nimwatubeshe mu mezi 5 mezi 6 ehera nguyu umwimbu twatanguye gusoroma kuba dukurikirana natwe bwe hari ivyo tubereka. Rero urumva yuko mu gihe uteye igiterwa c'ikibonobono cyo ushobora gutangura kugisarura ku mezi 5 6, ariko mu gihe warimye ikigazi urumva ko utangura kugisarura ku myaka 4 5. Muca mwumva itandukaniro rya mbere. Hanyuma ikigazi nta kindi kintu ushobora gutera musi ngo wizere yuko uzokwimbura, ego uragerageza kubigira, ariko ugiye kuraba vyiza ikigazi wogiha amahoro kandi kikidegemvya, kuko murazi yuko kigira novuga amaramo ni ibibobo vyaco biraba birebire, ni kuvuga bisaba ugisigire umwanya waho cagukira. Ivyo rero kubera ko ibibobo bica bigira gutya, ikindi kintu uteye munsi ntikironka izuba rikwiye canke umuco nawo murazi yuko ufise akamaro kanini cyane ku biterwa kugira ngo igiterwa gikore ico bita photosynthèse mu gifaransa. Kandi uca usanga iyo ibiterwa navyo wabiteye munsi y'ikigazi, kubera ko bitaronka umuco, uca usanga igiterwa cakwihutiye gukura kiduga hejuru kija kurondera wa muco, kirondera ko gisumba ikigazi. Uca usanga rero hariya mu mizi ari nk'ibintu biba vyerera hariya mu kuzimu, ari nk'igiterwa nk'umwumbati, uca usanga hari bigiye gusoroma atakintu kirekire uronse, kuko igiterwa caniganya no kugira ngo kiduge hejuru. Uca usanga rero hariya naho nta kintu gikwiye caronse. Ariko ikibonobono co kirabana n'ibindi biterwa, ntibibana gusa mu buryo busanzwe, ahubwo bibana mu buryo bwo kunakikingira canke ko gufumbira isi. Ikindi kintu rero gikomeye cyane ku kibonobono nuko za mbuto rero utangura gusarura canke gusoroma canke kwamura muri amezi 5 canke 6 ziravamwo amavuta. Ni imbuto zibikika, ushobora kubika zigashikana n'imyaka 5, kuko ikibonobono ni igiterwa c'ikinyamavuta kirabikika, ntabwo ari cyo kimwe n'ikigazi. Kuko ikigazi kimaze gusha bisaba yuko ugikwakwanya, kuko ukibitse amavuta woronkamo. Uretse umuse ni ushobora kuba wobika, ariko nawe nyene urafise kugene ubikwa. Ugiye rero gukamura amavuta uja gusangamwo amavuta menshi. Ikibonobono kivamwo amavuta menshi cyane, nkuko muriko murabona amavuta dufise ngaha. Aya ari amavuta duhingura mu kibonobono, aya yose ari ngaha. Utu n'utubido tumwe muri twinshi mu yo tumaze kwerekana ko ava mu kibonobono dufise hano. Inguvu rero z'uyu mugambi wo kurima ikibonobono nko ku Barundi, reka ndabamenyeshe yuko uri kuri aya mavuta cyane cyane ava muri kino kibonobono. Nderekana inguvu ziboneka ku bw'aya mavuta canke inguvu ziboneka ku bw'ifumbire dushobora canke ishobora kuva mu giterwa c'ikibonobono. Nkaha urabona twebwe mu Burundi ubuzima bwo ngaha novuga yuko buracoroshe ugereranije n'ibindi bihugu, kubera nubwo bigoye gusigura canke ubivuze usanga umenga ntivyumvikana. Aho iwacu mu Burundi umuntu akorera umuntu nk'abariya barimye tukoresha hariya mu Cankuzo, bobo barashobora gukorera 5,000 ku masaha 6 kandi bagataha bishimye, kubera baba bazi neza yuko ivyo 5,000 bashobora kugira gute kubisumisha hariya aho baherereye, turetse mu bisagara. Ariko no ngaha mu bisagara ku mafaranga 5,000 urashobora kuronka isahani muri restaurant ugafungura, mu gihe utabugomba gufungura ibintu bikomeye cyane bizimvye. Ariko kuvyo twumva mu bindi bihugu muri Amerika n'ahandi, ayo mafaranga 5,000 umuntu akorera ngaha ku masaha 6 canke 7 uyashize muri ajya amafaranga mu madolari, uza gusanga ari ni dolari, dufate ari nk'amadolari 2
naho nyene adakwiye neza. Ndi kuvuga yuko umuntu ngaha iwacu arashobora gukorera amadolari 2 adakwiye kandi agashimira Imana, mu gihe twumva yuko umuntu wo muri Amerika ashobora gukorera amadolari ava kuri 8 gushika hafi kuri 10, hagati ya 8 na 15 ku isaha imwe. Dufate rero ko yoba yakoreye amadolari 10 ku isaha, bivuze ko muri ya masaha atandatu aba akoreye amadolari 60. Amadolari rero 60 uje ukayashira mu mafaranga y'u Burundi, reka turabe, ufashe amadolari 6,000 ukayashira mu mafaranga y'u Burundi, uba uri mu mafaranga agera hafi 174. Ashobora no kuba ari hejuru, jewe mfatiye yuko idolari rimwe riri ku mafaranga 2,900 mu Burundi. Bivuze yuko umuntu ku masaha 6 ashobora kuba akoreye 174 ku masaha 6 gusa. Rero kubera ko rero bimeze uko, kubera ko twebwe ubuzima bw'iwacu busa nk'uburi hasi tugereranije n'ibindi bihugu, mu gihe rero turimye iki kibonobono, twebwe bica bidufasha cane gose kuronka ubutunzi ntangere, kubera nk'aya mavuta aya twebwe hano tuyagurisha amafaranga 15,000. Amafaranga 15,000 mu mafaranga y'amarundi, ni kuvuga yuko mu madolari tuba dufise amadolari 5. Tuvuge yuko rero aka kagugwa gafise igiciro c'amadolari 5 aha iwacu mu Burundi, ariko mu gihe twagurishije ku giciro c'amadolari 5 iwacu mu Burundi, bisigura yuko ni kuvuga 5 n'igice, dufata 5, bisigura yuko hano iwacu tuba twungutse nk'uko nabibabwiye. By'ukuri tuba twungutse cyane gose, aka kantu tukagurishije 15,000. Reka ngombe ndabibereke, twarimye ikibonobono, ikiro tugombe tugishire ku 10,000, ikiro kimwe c'ikibonobono, ni kuvuga mu biro 3 jewe nca ndonkamwo iritiro imwe y'aya mavuta. Dufate ko vya biro 3, ikiro kimwe twakiguze 10,000, bisigura yuko ikiro kimwe ibiro 3 biri ku 30,000. Ariko mu gihe tugiye kubikanyamwo ya mavuta, tushobora kuca dukuramwo amaritiro 100. Bito dushobora kuca dukuramwo iritiro imwe y'amavuta, bisigura yuko dushize mu mamiliritiro tuja gusanga ari amamiliritiro 1,000. Mu gihe izi ni miliritiro 65. Tugiye rero kugabura, reka turabe miliritiro 1,000 tugabure na 65, bisigura yuko ngaha mu litiro imwe haba harimo ubucupa 15. Ndasubiyemwo, mu litiro imwe tuba twakuyemo ubu 15. Rero mu gihe ubwo 15 n'ibice nka 3 gutyo, mu gihe rero ibi dutoye kamwe tukagurishije ku mafaranga 15,000, bisigura yuko ya litiro yacu ija kugwa mu mafaranga angana n'ibihumbi 233,769. Rero
uciye ugenda kuraba mu gihe ikiro aya mafaranga tuyaronse mu bintu twakoreshejemwo ibiro bitatu gusa, dukuremo rero vya bihumbi 30 twagura, vya bihumbi 30 twagura za mbuto za biro bitatu, usanga dusigaranye ibihumbi 200. Tugombe dufate yuko basi ikori, abakozi bakoze n'ibindi, ko ku biro bitatu dushobora kubahemba niburi amafaranga ibihumbi 100 depense. Nibaza ko yoba ari nini cyane, ariko murumva yuko nubwo twogomba tukavuga ati ambarage, ikori, ikibanza tukoreramwo, umuyaga nkuba wakoze n'ibindi vyose ku biro bitatu kugira turonke litiro imwe haba hagiye ibihumbi 100. Urumva yuko tugumana inyungu y'ibihumbi 100 uko vyogenda kose, inyungu y'ibihumbi 100 tuguma tuyifise. Bivuze yuko mu gihe tuba twakoresheje nk'ibiro dufate nk'amaritiro 100, murumva yuko ngaha dushobora kuba dufise inyungu ya miliyoni 10. Mugabo ugiye kuraba izo miliyoni 10 canke ayo maritiro 100 kugira ngo tuyaronke, bisigura yuko tuba dufise ibiro 100 ngahe, ibiro 300 vy'ikibonobono. Mugabo ugiye kuraba ibiro 300 vy'ikibonobono, igiti kimwe c'ikibonobono gitanguye kwama mu kiringo c'amezi 3, kirashobora kuduha ivyo biro bitatu. Ngaha ndasubiremo neza, twateye ikibonobono kiratanguye kwama ku mezi 6, turasoromye, ni kuvuga haja kugira nko mu kw'icenda, mu kw'umunani, reka dufate mu kw'icenda, ca kibonobono caduhaye igiti kimwe, caduhaye ibiro bitatu. Igiti kimwe kiba caduhaye ibiro bitatu. Bivuze yuko kugira ngo turonke rero vya biro 300 nuko tuba dufise ibiti 100. Nuko tuba dufise ibiti 100. Ibi biti 100 rero navyo kugira ngo tubironke, nta n'ikiro kimwe c'imbuto twogura. Kugira ngo turonke nk'ibiro 100 nuko niburi ibiti 100 nuko tuba twateye nk'irobo. Irobo nayo ku mafaranga twebwe tugurishako imbuto tuzigurisha ibihumbi 15. Urumva ugabuye na 4, irobo uba wayiguze ibihumbi 3,750. Ndavuga ko wifitiye itongo ryawe ku mutahe w'ibihumbi 3,750 urashobora kugura irobo ishobora kukuronsa ibiti 100 vy'ikibonobono. Ushobora kuronkako inyungu canke ushobora kudandaza ukaronkako inyungu ibiti 100 bishobora kuguha, navuze ibiro 300 mu mezi 3. Ni kuvuga twebwe ngaha ibi biro 300, ikiro kimwe tukigura ibihumbi 5 kuzoba yashoye iwacu. Rero ni kuvuga ko ngaha ibihumbi 5 no miliyoni n'ibihumbi 500. Dufate ko itongo ryari ryawe, canke dufate ko itongo ryari rya koperative Kibonobono oyo nserukira, tukaba twateyemwo iyo robo, ikaba yadutwaye, tugombe dufate yuko ibihumbi 500 twahemvye abakozi, tubongera kandi turagura n'ifumbire muri vya biti 100. Uko vyogenda kose umuriyoni w'amafaranga tuguma tuyafise w'inyungu. Ariko rero mu gihe hoho rero naho tugiye guhingura ibi rero mubona
naciye nvuga ati ahubwo nimuze tuje hamwe nka koperative dukorere hamwe. Iyi nyungu y'umuriyoni nari mvuze ni ku warimye yashoye, ariko urumva ko tugiye guhingura vya biro 300 dushobora kuronkamwo iritiro 100. Izo litiro 100 tugafatiye ku biharuro twavuze tugurishako litiro 100, uca usanga nubwo no kwihoza bijya naharuye twebwe ngaho litiro tuyigurisha 240. Bivuze yuko izo litiro 100 ziba zifise agaciro ka miliyoni 24 miliyoni 24. Numva rero nubwo twokuramwo ya ma dépense nari navuze yuko dépense imwe ku biro 3 hagenda ibihumbi 130. Uko vyogenda kose tugombe dufate litiro 100 tugabure na gatatu dutora 33 tugwize n'ijana tugwize n'ibihumbi 130 dépense yagiye kugira ngo turonke ilitiro imwe. Ni kuvuga ngaha tuja gusigarana miliyoni 4 n'ibihumbi 333 n'amajana 333. Tugende rero dukuremwo muri ya nyungu ya miliyoni, muri za miliyoni 24 dukuyemwo ngaha tuja gusigarana inyungu ya miliyoni 19 n'ibihumbi 666 n'amajana 666. Iyo ni nyungu kuwahinguye, yahinguye ibiro 300 yaronsemwo litiro malitiro 100, kubera ko ilitiro imwe igugwa 240. Ayidandaje akuyemo ama dépense vyose amahera yakoresheje, bivuze ko ashobora kuronka inyungu ya miliyoni 19. Aho rero ni wacu mu Burundi. Tugende rero hanze aho izi mililitiro 60 na 5 bobo baba badandaza mililitiro 30 gusa ku madolari 10. Bivuze yuko ari mililitiro 65 na 5. Basi tugombe dufate mililitiro 60 gusa ko zidandazwa amadolari 20. Fata yuko aka kantu kacu kari ku madolari 20. Basi tureke ku exagera, tureke kurenza, reka tukagumize ku madolari 10. Tukagumije ku madolari 10. Twabonye neza yuko idolari nga twarifatiye ku 2,900. Duciye tugwiza rero na niki giharuro cyacu ngaha tuja gusanga dufise aka gacupa kamwe kari ku 29. Rero mu gihe nk'aka kantu kuba gashobora kugurwa 29 hariya hanze, uca wumva kuri vya biharuro duhejeje guharura mu gihe twari twagafatiye ku 15. Bivuze ko kuri ya nyungu haba hiyongereye ko katufate 15 vy'ubwa mbere twakoreye ko 15 dufate 29 dukuremwo ibihumbi 10 hiyongera ko ibihumbi 10 dukore rero kuri ya malitiro 100 nuva kuri litiro imwe plutôt kuri litiro imwe twaharuye turaraba ubucupa buri ubu bucupa ubu twabonye ko ari 15 muri litiro imwe. Dufate rero ni ibihumbi 14 kugwiza 15 ni ibihumbi 210 biba vyiyongereye kuri litiro imwe. Tuje turaba rero ibihumbi 210
ku maritiro 100 ngaha ca tugwiza n'ibihumbi na litiro 100 ni kuvuga ni miliyoni 21 miliyoni 20 rero nimwe duce tuziteranya na ya nyungu twari tubonye ya miliyoni 19. Umva uza gusanga turi mu bintu vya miliyoni 40 gutyo. Mugenzi uri kurankurikirana ashobora kuba nagucanganije mu biharuro canke nanje nkabivuga nabi kubera ko ntari umuhinga wavyo, ariko none iyi noti mu gihe vy'ukuri twoba tuyironka yo bishobora kuba yoboneka mu giterwa c'ikibonobono, ikintu c'icatsi jewe ndacita icatsi, noneho n'abandi ukunda gusanga bariko baracita ngo ni plante miracle. Ikintu urubuto utereye ngaho rupfa kumva amazi gusa ruca ruhaguruka rugaca rutangura kwama. Mwumva tworonka amafaranga angana gute mu gihe dushize ingufu hamwe nk'abarundi tukarima kino kintu. Ikinezera rero muri ibi bintu byose nuko twebwe nubwo twoheba ivyo ngo vy'amadolare ngo 10 ngo 20 ivyo ngo vy'amadolare, twebwe twaba twikoreye kano kantu tukakajana ku isoko bakakagura basi mu mafaranga y'amarundi ibihumbi 20 vyonyene. Bagenzi, goba ari ubutunzi bukomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, kandi vyoba ari ibintu binezereye cyane gose kubera tuyashoye ku isoko ntawe uzoja kugura aka ku madolare 10 abona aho kari ku madolare 5 canke 7. Nizere yuko ibi vyumvikana. Rero kuba tabitahuye duhurire muri commentaire mwandike aho mutasobanukiwe. Kibonobono media ni yacu, turashobora kugaruka tugatanga umuco ubeze neza mu gihe mutoba mwabitahuye. Ariko ndabibutse yuko turatandaza amavuta y'ikibonobono, aka tukadandaza 15,000, aka kabido mwabonye ngaha karimo amaritiro 5 tukagurisha 1,200,000. Nifuza yuko abarundi isinzi boza tukarima iki giterwa c'ikibonobono kugira ngo turonke ivyo dushora hanze, dushinga amahinguriro aduhera akazi bana bo Burundi, hanyuma duce dushora rero hanze aho bazi cyane cyane akamaro kaya mavuta. Nagomba ndababwira ukuri, nubwo ivyo bindi vyose tuvyihoza kagomba tugafatira kuri iki giciro cyo ngaha i Burundi gusa, tugiye turaronka aho dushorera aya mavuta nk'aka bakadukubita 2,000,000 mu mahera y'u Burundi. Nagomba ndababwira ukuri, mu myaka 5 yonyene dutanguye kuronka izi nyungu, kibonobono cyonyene cyo twubakira amabarabara yo hejuru. Niyo mpamvu mwabonye umuvyeyi hariya son excellence yavuze ngo narabonye yuko kijya kibonobono amatoni menshi y'igitoro. Uburyo je nabifashemwo, nafashe yuko mu gihe twaba turimye kibonobono tukagihingura tukagishora hanze, tworonka amahera y'amadevize menshi ashobora kudufasha kugura igitoro ku isoko mpuzamakungu. Wowe rero uri kuranyumva, sangiza iyi nkuru abandi ubamenyeshe yuko kwinjira mu muryango w'abarimyi b'ikibonobono n'amafaranga ibihumbi 12 yonyene. Umutahe ukabuhejeje, ufise imitahe 2 uragura, kandi umaze kugira amahirwe yo kwinjira mu barimyi b'ikibonobono urashobora ukuronsa udufaranga kuguma gongereza cyane cyane mu gihe ubona yuko ibikorwa biriko bitera bigenda neza. Kuri ivyo 12 ushobora kugurira umwana wawe ku mu diaspora, ushobora guteza imbere abi wanyu bose washize ngaha mu Burundi, kuko $100 $100 ayo mafaranga yanyu muronka hiyo ni kuvuga 290 ugabuye n'ibihumbi 12 uraburihiye abantu 24 ukaba baguriye imitahe ngaha izobafasha mu myaka 2, 3, 4, 5, 10 imbere, mu gihe nawe utazoba ugifise ingufu zo gukora
ngo bandanye bafasha, umva ko bazoba bashobora kwifasha, abantu 40 bose bazoba bashobora kwifasha mu myaka 5, mu gihe abarundi tugira umutima mwiza tukaja hamwe iyi project tukayikora atawandya wangura, abari imbere aribo twebwe nabo dukorana, tutabaye indyarya ngo twibe abantu canke tubabeshe, eka n'abanywanyi nabo nyene batatubereye abana babi nkuko dukunze kubivanga ngo abana babi, bagashigikira umugambi bakawureka ukabandanya. Mbere ngaho novuga na leta, ejo twosanga abana b'u Burundi, abarundi babona imbere bavuga ati mu myaka 5 ndabona yuko nzoba nshobora kwirihira kaminuza, kugira ngo turonke abana b'u Burundi benshi biga, bagende kwiga hanze, bazane ubumenyi bukomeye, hanyuma nabo baze bakora ibikorwa remezo, bubake, bazane technology zikomakomeye, ubundi natwe dushikire ibindi bihugu. Kaze rero mu muryango w'abaremyi b'ikibonobono uzane 12,000 dukorera mu ntara gushika ubu nka zose z'igihugu. Aho tutarashika ni Bubanza, naho nyene ku munsi wa 5 niyo tuzoba turi. Imana ni yadutiza amagara. Hanyuma kandi murashobora kurihira kuri konte, mukarihira kuri biro aha hepfo ya Kotebu muri Ngagara hafi ya Kangaro Hotel na OK Bazaar. Hashobora kugenda Igitega turiyo, Ngozi turiyo, Muyinga turiyo, nka hose wopfa kwandika gusovuga ati je ndashimye bino bintu ndashaka kujamwo, ni munyereke uci tubwira aho uherereye, tugaca tukumenyesha ushobora kukwakira hari. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Ndashobora kuba ntavuze ibiharuro neza canke nabacanganije, ariko tuzobandanya tubishire mu muco mwiza, mwese mu bitahure. Mwari kumwe na David Tuyisabe Kibonobono, agarariye umuryango w'abaremyi b'ikibonobono mu Burundi. Imana ibahezagire. Inyuma ya kamera nari kumwe na Zombi cameraman. Imana imuhezagire. Nifuza yuko iki gikorwa ariko arakora azokironkemwo umugisha, yubake inzu ngaha mu gisagara ca Bujumbura, akuye muri bino bikorwa ariko aritangira. Imana ndifuza ko yotuja imbere kugira ngo abariko baritanga bose kugira ngo kino gikorwa gikoreke, haboneke uburyo, imishahara yiyongere, umwimbu ukibonobono ugwire, imishahara yiyongere, abantu baronka inyungu, abashize bose mitahe ngaha. Isengesho ryanje nsaba vuga ati Mana uzumfashe umuntu wese yashizemwo n'ikingorongoro ngaha, nuwo tuzoba twaragize ico dupfa, nze ndamurondere dusabane imbabazi, mugabo ndamubwira ati ya mahera yawe ari warashizemwo n'ubu ariko arunguka, hajya irya yari inzara, hajya nta na kimwe twapfa, indi muze dusangire ubu byarakunze, kuko mu rugendo nkuru ivyo gupfa ntivyobura, ariko nibaza yuko nta vyahatari bihari, byose bimaze gufata umurongo. Ndazi n'uwitwa yuko tutariko turagisha duhuriza kuno munsi, hazogera igihe twicare hamwe, kuko nawe yaragize ico afasha kugira ngo mbe nicaye ngaha kuri ino ntebe. Nta muntu numwe nuwoba avuga yuko ari ico dupfa. Ico womenya ndarokonesa, ndazi ico wakoze, nzokurondera we nawe utazondondera. Ndazi Assemblée Générale abanywanyi bazoba konamwe mu mashine, bazovuga ati turondere uyu muntu tumuha amafaranga yiwe, kuko nta muntu numwe tuzofuta, nta muntu numwe nipfuza yashizemo ikirenge ngaha ko yovamwe. Bandi bahezagera.